Poem idasanzwe mu minsi yazemerwa gukorana n'utwara abantu muri Canada ndabona munsi ya Apotre Gordy niwe yatubwiye ati Canada ni mwijuru mugabo si mwiparadise we kuvushitse nawe ni ko wibonye ego ko si mwijuru nta numwe je pense na numwe arajayo umva kandi turazi ko ariho hantu hanyuma donc ni kwisi isigura kwisi ni bibazo isi ariyo ibibazo bitandukanye urumva ego ni hameze papo yo mu Burundi ariko na hariya tuba dufise ibindi bintu genre de ma problème ushobora kugira yuko kunguka bikemura umva si mwijuru twakuze twumva abavyeyi bavuga ngo umwana wakogiye hanze ngurogoroye umuntu agiye Canada ni kashi gutera imbere ni kashi gutunga tugenda mu kabare tugende kunywa itabi tugende hewe urumogi hariya anye ni Senegal urumva urema n'amategeko ego bra urumva wowe uvuga ati ko rwemeye n'amategeko kangende urumva uzorunwa rimwe kabiri gatatu uzocubijamo genre ucugumayo donc urumva ni vya bindi nyene wowe ugiye hariya abagenzi babo benshi mu baru bamwe harantu mperwa gusoma ko bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bari kugenda muri no myaka 2 mu gihugu ca Canada ibice 30 ngo byifuza kugaruka muri Afrika hari ibyo byinshi twashoboye kumva harimo nk'ibintu vy'ama ngoma empo yaduze n'ibindi byinshi cyane bituma ngo ubuzima buzimba hariya nyene we maze imyaka 7 ubuzima bwarazimvye woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint-Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, ici la convention sport kundi ahandi na bakori juste gale cadre for more psyche black mancho di black behind the camera with musaza ndabura ati making a show ko amaze kugira subscribe gakingirire kare amaze gufyonda comment zanyu yabizitu kebura nizidu inguvu ziraduini poem idasanzwe ndabura ko byamaze komera ndabura kuno musi bandu bimana nabazaniye diaspora n'umurundi kazi asanzwe yuwase n'umushinga naho umwe asanzwe aba muri Canada mu muji wa Ottawa muraza kubimenya kwa kuri handi yitwa Kabushemeye Nahimana Germaine kwa kuri handi ndagura ko mutumire uno munsi mbega ubuzima bw'abarundi basanzwe ba muri Canada bumeze gute urugendo guye mu mahanga ruba rumeze gute mbega iyo bari mu mahanga bari bafite ico biyumvira ku gihugu cacu ariko birongeye mbega twebwe natwe turi ngaha twokora iki kugira ngo ayo mahanga aze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi maze kwa kundi ahandi ivyo twirukira hanze bishobora gukunda hangaha hari abavuga ngo urugendo ruracari rurerure hari n'abavuga bati ubwo rugendo nyene nitwe tuzorutangutse kuri ni po bidasanzwe ndabura ko vyamaze gukomera ndakura musa Kabushemeye Nahimana Germaine. Merci beaucoup Gaël. Nizera kumeze neza. Ni plaisir partagé. Merci. Ndakura muco cyane. Merci beaucoup nani ndabara mukwije. Muraberewe cyane. Merci beaucoup. Ajya ngo uyu mukobwa kicitwa amazina abiri canke yiswe n'abavyeyi atano y'indararonka biba bikigorana. Okay. Ndabona toutes nos félicitations. Imana iruka kuguhezagira uragira urugo urashinga urugo imbere y'Imana n'abantu. Merci beaucoup. Ubugeni bwiza cyane. Merci. Ni jambere nari mbonye mu Burundi hari imanza kera aho abantu gumahurira muri toilette gusesa gusa ivyo banyoye. Hadi wabona urubanza rurabaye ano gumaje muri toilette nukuba wazibanye kabisa. Merci beaucoup ndabashimiye. Ego kwata muzi Germaine ninde? Okay, amazina yanje ni Germaine Nahimana. Nkaba nitwa Germaine Nahimana Kabushemeye. Nkaba nubatse nafise umugabo umwe
nkuko wabivuze kizira babi hama nkabamba mu gihugu ca Canada yego exactement muri Ottawa capitale ya Canada yego nkaba nari naje no kuntu zerekera urubanza go mariage religieux mais aussi n'ibindi bintu byari binzanye yego donc kuva juillet ndi ngaha kumba tari banga imbere ko dushika imbere haraciye imyaka ingahe ari mu Burundi okay haraciye imyaka indwi ko je nagiye 2016 muri août yego nkaba nashoboye kugaruka hagati muri juillet no 15 niho nagarutse no mu Burundi inyuma y'imyaka indwi urugendo rw'imyaka indwi manda yose bikubise pe bakeneye kumenya Burundi wabusanze gute tubwira bwo rugishika kuri aeroport gushika hewe ngishika kuri aeroport naryohewe cyane kongera kugaruka iwacu kuko burya kuba umaze ahantu utaza iyo myaka yose burya ntibiba byorosha ahantu wasize mama wasize abavukanyi wasize inshuti abagenzi en tout cas yari nka it was like a dream coming true kuko urumva ça faisait très longtemps kandi nari ndahakumbuye cyane ndibuka mu minsi ya nyuma nahora ndota ndi kuri aeroport mu minsi ya nyuma bakonze ko urumva nari ndiko nditegura kugaruka nkarota me urumva nyene yari juste inkumbu nyinshi iki ariko vraiment nararyohewe cyane cyane gose nsubiye kubona mama mes sœurs en tout cas yeah I had a good time yo yaririmbye kari mu gitongo nyakabiga yanje we nawe ruri hariya habura gato gusore ngo kinanira yanje yego vraiment yego nari ndahakumbuye mu Burundi kandi nararyohewe cyane kugaruka iwacu uratubwiye ko warukumbuye Uburundi bw'imyaka indwi heze n'ubwo bwa kino gihe hariho difference yego cyane gose kuko urumva imyaka indwi burya utari mu gihugu tuntu twishi turahinduka ari gusanga amabarabara yarahindutse ugasanga uciye muri zone unique atavyuzi hama ikindi naco nari nkumbuye indagara imikeke ko urumva hariya ndafise mu grand sœur wanje ariyo niwe iyo arose umuntu atuma akayizana nka ugasanga ndawuriye nka une fois dans 6 mois nange urumva si vya misi yose urumva inge zacu ni ikintu vraiment wumva yo home uri muhira yego ngo ni clima clima harashushe cyane mugabo na clima ari bon rero wambwiye ngo amabarabara ngo yaratangaye ngo ashitse mu Burundi akabona ngo amatara yaka mwijoro ngumenga ngo habaye Bujumbura uciye 21 November ngo cyavuye kuri aeroport uri kuragenda mwijoro ngo ucumenga ngo ndiri Bujumbura hago ari ikintu canangajije naciye muri centre ville nari kumwe na petite sœur wanje mbona hagiye amabus yo mu Ngagara hari hano hari écran umva naratangaye byaranezereye kumva ntibyari bihari avant ko ngenda nkagaruka nkasanga hari akantu ego naho byinshi bitaraba ariko kameme hariho igihinduka nabonye abantu bakora bakamazu agezweho yego ngo muri quartier nabaye nkabona abantu benshi barahinduye kububaka ça me fait plaisir sanga aba petite sœur bagize ama mariage ati yo ngo twaraje kabakabaye barakuze bo twabanye umva n'byinshi byarahindutse biko biza kuri ndi point ndasanzwe ako dusubire mu rugendo rwawe imbere yuko ufata urugendo mu mahanga takere kumenya imbere ko ufata urugendo mu mahanga Germaine yarameze gute yari umunyeshure yakora iki imbere ko twinjira mu rugendo rw'amahanga na cyane twinjira mu gihugu cya Canada okay jewe Germaine ndi umwana agira gatanu muri tuvukana turi 6 I'm the second last born hama dufise umuhungu umwe abakobwa 5 donc twese hamwe turi 6 cyagenze gute kugira ngo Germaine avuga ati ndavuye mu gihugu ndagiye mu gihugu cya Canada cyagenze gute warugiye kwiga warugiye kurondera ubuzima yakujemo gute alors je nari fise objectif yo kubandanya amashuri donc mejije secondaire nashaka kwiga bandanya université hama nari fise umugenzi wanje aba South Africa aramfasha by'ishure ufite na plans 2 places na plans muri Canada na plans no muri South Africa hama ndaronka ishure hose ndavuga okay ko vy'iburaya zama visa nturi sûr mais quand même ikagerageze hama biracamo candaronka ishuri canda fata direction ija muri Canada cangenda hariya uragiye rero
urafashe rutemikire ruragiye bega ugishika muri Canada washike mu muji wahe niyo impression ya mbere wagize ugishika kuri aeroport okay nashikiye muri Ottawa kandi naratangaye cyane koza hariya nziza cyane ahantu hose ubona hari clean donc byarantangaje byose kandi ryari rya mbere ngenda muri Canada urumva nateguza gutangara hama nyene ngishika vraiment hari ikintu ko umutonto wanje niwe yadukunakira kuri aeroport hari ikintu cantangaje cyane donc tukiva muri aeroport ahantu hose ubona amamodoka mashasha ikibaza erimanza nibiki cyo kintu carantangaje me après ndabaza barambwira ati ngaha anye imodoka kintu gito cyane umva beaucoup de gens batwara imodoka umva ni ibintu bisanzwe urumva je namenyereye iniwacu ubonye hari imodoka nyinshi habaye rubanza wenda shikari c'est pas la même chose murashitse rero ugiye kwishuri ubuzima bwakurikiye gute yari Germaine abaye muri famille bego ashikiye muri famille wari Germaine bafise umukozi wabo uburitekera tubwire byaciye bigenda gute maze gushika mu mahanga alors jengi shikayo kore umva nari nasabishire nk'umu international niga mva kandi yari mu Congereza c'était très cher pour moi sinayifise amahera cyanda mutanto wanje aramfasha ndafata decision yo kwideclarer kugira ngo shobore kuronka amadocument mais aussi kugira ngo nzoshobore kwiga à l'aise et alors niyo direction yo fata après ndaja ku ishuri ndiga nagize marketing bashitse rero amahanga usanga ameze gute rero cyane ko bamwe mu batubwira ngo abantu musikari Bujumbura murafina mwebwe okay ben nashikiye ku mutonto urumva hariya n'abakozi bahari ngo murafashanya muhira ibikorwa byo muhira nimba ari kuraba bari ko abana batonya nkamufasha kandi amwe tumva nariko nanje ndiko ndamenyera kanyigisha ibintu byinshi kuntu kwifata mais aussi no gukora ibikorwa byo muhira ugafashanya kandi jewe ntivyamvunye kuko urumva nari sanzwe d'umwana kundi bikorwa ngira narafasha umukozi umva sinari ngo nicara ngo nzanira oya ego byarashiye umva umukozi wo muhira yarabikora mais quand même narakunda ibikorwa muri Canada ni igihugu ndamutse bariko baratwumviriza bari Quebec Ottawa abariko baratwumviriza bari Toronto n'ahandi hose hatandukanye Canada ni igihugu ifise ni diaspora ifise abarundi benshi bafise ni community irimo abarundi benshi cyane maze gushika hari maze kubayo uri umunyeshuri kandi mu Burundi wari warahize hariho difference wabonye itandukano y'u Burundi na Canada mu mibereho kuvyerekeye vy'ishure imibereho isanzwe biratandukanye cyane ko urumva hariya benshi biga bakora urumva nk'ico ngaha kirahari mese pa cyane urumva hariya gukora bien sûr ubishoboye nka jewe niga nkora umva c'était pas facile umva uri busy umva akazi ishure akazi ama assignments like it's a lot ariko birashoboka kucereka ikibana abarundi usanzwe abantu ku mugoroba twicarana tukabazanye amanota yo kwishura abandi bakabaza ati reka iya kintu tugikore gute mugabo bagasangira agacupa bega ko twavuze ko Canada ni igihugu gifise community nini y'abarundi burya rukundo twa dufise Bujumbura na hariya abarundi murarugumana okay Jenny baza yuko turugumana bivanye n'umuntu donc yagiye muri ville agiyemo kuko n'umuntu ashaka kuba ufise umuntu muzinanye ugasanga agiye muri ville peut-être umuntu utari muzinanye cyane ariko kumva ko yaje ukumva en tout cas pour moi mba numva ari ikintu ciza umuntu ateye indi ntambwe kandi wari usanzwe juste umuzi muri cafe ugasanga mugize ubucuti uri proche alors urukundo rurabandanya urukundo rurabandanya turakundana tugafashanya yego ikintu cyitwa midasanzwe mu minsi yazemerwa gukorana n'utwara abantu muri Canada ndabona munsi ya Apotre Gordy niwe yatubwiye ati Canada ni mwijuru mugabo si mwiparadizo we kuvushitse nawe niko wabibonye ego ko si mwijuru nta numwe je pense na numwe arajayo umva kandi turazi ko ariho hantu hanyuma
donc ni kwisi isigura kwisi ni bibazo isi rero ibibazo bitandukanye urumva ego ni hameze papo yo mu Burundi ariko na hariya tuba dufise ibindi bintu genre de ma problème ushobora kugira yuko kunguka bikemura umva simwijuru twakuze twumva abavyeyi bavuga ngo umwana wako giye hanze ngo urogoroye umuntu agiye Canada ni kashi gutera imbere ni kashi gutunga kibazo ciza cyane vuma kandi yashaka ko kimbaze okay je nibaza umuntu kugira ngo agire amahera canke agire ashike ku mugambi yo ni objectif yiwe n'intumbero donc wowe uvuye ngaha ukagenda hariya mbega n'ivyihe vyumviro vyawe nibiki ushaka gushikako umva je pense ivyo ico ni kibazo vuma personnel umuntu wese bivanye ahari n'icage gukora bishobora kumugira ingaruka nziza canke kamugira ingaruka mbi donc umva kuri jewe vraiment yabaye opportunité nziza yo kugendayo imbere ko dushikawe ko kuvya kubera opportunité twako turabaza ati ni cash gutera imbere mu vy'umuvuko cyane byose barabirondera bankeneye kumenya cash ushaka kuvuga iki ko cash gute mbashaje kuvuga ndi ugiye muri Canada bisigura yuko mu vy'ubutunzi bugikemuye cyane nawe buri umuntu yiruka nk'abandi nkuko nabivuze antuka nta kintu na kimwe woronka utarinze kukirondera ico kintu urumva ikintu uronse utakirondeye bisigura ngo no kugitakaza biraza koroha novuga yuko amahera arahari muri Canada amahera arahari ariko uyarondera gute mbega iyo yaronse yakoresha iki c'est ça la question bisigura ko hari abarundi bari hari amafaranga yirigwa arasirikira ko ntibayakoreko kandi aha amahera arahari kuko turaje kuyarondera me uyaronse mu maboko yawe ni igiki kintu yakoresha ufise ama dépenses ngana gute bega ama dépenses yawe aruta ayo winjiza umva juste là-bas c'est un problème ko umaze kubufise winjiza make ariko ukadepensa menshi umva deje uri muri moi umva wewe urashaka kuba ari meme y'igihumbi winjiza mefuse ama dépenses ngana est-ce que urafise imodoka kuriha est-ce que urafise iki uriha kweri iki ufata uvuga ati ufata ivyo bintu kandi deje umushara wari mutonda urumva amahera arahari me uyakoresha iki iyo uyaronse mu maboko hari abakunze kuvuga ati amahera turakora ko ari kibazo ama imponi menshi nawe ndi kuvyumva Ura bivuze jewe ndaguhe example igaye kuri jewe nyene personnel jewe nkikira umunyeshuri muri university hari abana benshi twagiye tujanye twagiriye rimwe ugasanga urashitseyo ni buraya gufata ideni c'est normal gufata imodoka fata carte de crédit aho ntana salaire yawe ni nonya umva ivyo bigiyemwo bizokuzana ingaruka mbi kubera yuko uzotanga kuriha no birisha tamarubwira bidusho bigenda gute ushobora kugabuza bw'amadeni ariko jewe nk'umunyeshuri bati no je ndi kwishuri naho ndonka gasalaire si kerenyi cyane kubyo numva ko nufata imodoka je urumva ni bya bindi nyene objectif yawe umvushitseyo ugataha gufata imodoka ugataha gufata iki na gasalaire kawe ari gato umva asaba ko mashe bishoboka biko biza kuri ndi point dasanzwe muri ko muratubwiye yuko kenshi na kenshi ajya madeni umuntu afata credit zishobora gutuma umuntu adatera imbere muri Canada cyukuri nagira ngo credit umuntu ayifata kugira yiteze imbere akora umugambi none umugambi abantu dukora imigambi rero ko bwanyu muvuga yuko isubiza inyuma guta abantu bamwe je nibaza nirabiye ko karorero nkaba n'abantu banyegereye nibaza yuko umuntu abantu bafata credit bivanye n'ivyo bashaka genre bitandukanye ugasanga peut-être ino ntivyari gushoka ko aronka credit cyangwa kubera hariya vraiment ibintu vya credit ni ikintu gito cyane ushaka gufata imodoka ufise credit yawe nziza genre historique yari imeze neza bashaka kuronka iyo modoka bashaka kuronka akantu ushaka gufata kuri credit yasho mu cameraman anjye na kuri modoka yo chafata credit ya Ferrari agacanga azopfara arubushi nibaza vraiment umuntu niyo ufata nibaza ko tamuntu hanura gufata credit kugira ngo agende kudepensa ibintu bitaza kwinjiza quand même ico ni novuga gute kuba ari nko konona kuko urumva ayo mahera ntazogaruka ni ikintu winezereje kizohera hama wewe ushaka kuriha ama intérêt kuko umva hariya uko ufata ideni nini niko no ma intérêt agira gute aduga ego donc nibaza en tout cas hariya muri Canada baraguha ubwiyagure bwo gushobora gufata iyo credit
donc ugiye kwifata dafite objectif en tout cas ntibizo kukorohera ntibizo koroha bisigura ko ushobora kuraba nawe ugafata credit cyangwa ugasaba ingurane uzoriha ubuzima bwawe bwose bivanye niyo wafashe ingene ingana urumva ufashe nka credit ufashe par exemple ufashe nka credit ya $30,000 cyangwa 20,000 tuvuge 20,000 kovise salary ya meramaki none amahera uzoza kuyariha ryari kuko uko uteba kuyariha kandi ivyo mu bisanzwe banki bishaka niko ugumuriha gute ugumuriha menshi ama inter ugumuriha uko nubundi nibashaka kwihera go nka Jenny hayako karorero nafashe credit nayigeze gufata credit ngeze Jean ngomba ndiko ndegereza kuriha bikindi bigasanga baranayikongera bati uyu urafise uburenganzira yo kwironka iyindi ugasanga bagushiko na 6,000 5,000 bivanye na wewe donc urumva nkaya mahera yinjiko gati ndafise yandi kaje kuya dépense c'est fini tu foutu rego muzungu bwana arashibwe aragwa credit utaraza kuyirika akongera yindi ego akereye mu muherani bivana n'ukuntu abona nawe ugira gute wishura ugasanga barakongereje ugasanga nka $8,000 wabaye éligible donc est-ce que tu es d'accord qu'on accepte qu'on accepte c'est pas le problème wago ni kintu ciza buraya membe kuza kwikoresha iki uza kwakoresha gute bya bintu n'ibintu bikomeye cyane muri ko muratubwira rero we ukabona umugenzi wawe akorera amafaranga ariko iterambere yiwe Bujumbura nta migambi tiko turabona kumba arakora yishura credit z'abantu okay ivyo okay je no nibaza yuko biriko biza kwindi mpome idasanzwe nuko rero muri ko murabitubwira uci ushika hariya rero tubandanyiriza urabandanyije amashuri yawe mbega umaze gweza amashuri ubuzima bwo muri Canada uri umunyeshure twumvise ingene bwari bumeze waragiye ku akazi muri Canada kameze gute dakene kuri manager me okay jewe ngishikayo ntanguriye ngishikayo nakoze ubuzima busanzwe nk'abandi bose kuko urumva ushitse ahantu naho uzi ururimi hari utundi tuntu twinshi utabuzi donc ugatangura ukagenda ubuzi busanzwe nakora nk'abandi hama urumva ko nafise objectif yo kuja ku ishuri munyuma ndaja ku ishuri ndaheza kandi ivyo niga ivyo nigiye nashaka kugira ngo nzobikomeze muri future kugira nzoshobore kubikoresha muri kazoza yego muri kazoza hama donc mejeje ishure buriwe niho ntanguye kuvuga ati ivyo nashaka cyangwa ivyo nagiye kwiga ndabikoresha ndabishire muri practice ino hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo urumva ngo nta kazi gahari turafise ugwaruka bwinshi rwagiye mu mashuri ugwicaye muhira hanundi rwase gwicara muhira ruyungunganya rakora imigambi ko ragerageza kwibeshaho no muri Canada ariko bimeze mwese murongo ubuzi bwa leta murabwikrera cyangwa ari indi ndinganizi hari kugira ngo umuntu aba muri Canada ikibazo cyo kudakora kiveho okay ico coce sinzi ko hari avuga ko muri Canada takazi ubuzi burahari hago habuza abakozi vrava ubuzi buruzuye ukumva hariya akazi kose gashobora kukubesha gashobora guha amahera uragakora nuzo kuvuga ngo kwajya ngo karasuzuguritse uragakora kukumva kaza kukubeshaho kaza kurira ama facture yawe none urakakora kubera iki ino ndi kubera yuko ubuzi buto buto namahera buri mu hariya ubuzi buto buto buri mu amahera ushobora gutungisha umuryango ukakubeshaho urumva rero nta ubuzi burahari vraiment hago habuza abantu yego ubuzi buruzuye nuko rero uragiye muri monde professionnel habona gute rero uri hariya mega contact n'abari Bujumbura byari bimeze gute mwaronka kaya kuyaga tubwira ubuzima katanda gusabye sinatawe ikibazo hama mejeje ishure kuko urumva yuko jewe ivyo nize marketing nashaka kubibandanya gushobora ku bintu vyerekeye vy'amazu nka dandaza inzu nkayigura iri imeze nabi itari muri condition nziza hama nkayihindura nkayishira mu client kandi narabitanguye muri Canada mais aussi ndashaka kubikorera ino kugira ngo nshobore kwiteza imbere menteze n'abandi barundi kazi cyo barundi nizere ko akanyamusaga utagatwaye hari umunyamusaga ngo ariko aragurisha calendrier aragusigura neza ko iyo calendrier yiwe ari iri kwa makonje meje gusumba izindi ugajerize marketing
urumva il faut que udandaza ikintu mais aussi ukakigirira uzenya ukakigirira publicité uti uragereza ukamusigura umuntu yavuye ati iyi nzu yanje kabisa urikoza kuyiri vuba bidasanzwe Germaine twaba twabonye abantu bagenda ubu ariko avuga amajambo menshi na cyane ko sinzana nabisomye mu miseze yuko la plupart y'abarundi n'abanyarwanda bagiye hari abantu mbere gusoma yuko benshi mu baru bamwe hari abantu mbere gusoma ko bamwe mu barundi n'abanyarwanda bari kugenda muri no myaka 2 mu gihugu cya Canada ibice 30 ngo byifuza kugaruka muri Afrika Yesu akavuga ati mbega cyo bari kibazo cyahe hari ibyo byinshi twashoboye kumva harimo nk'ibintu vy'ama ngoma empo yaduze n'ibindi byinshi cyane bituma ngo ubuzima buzimba hariye na hariya nyene we maze imyaka 7 ubuzima bwarazimvye urumva je pense no cishura muri façon y'umuntu ugira avuga ngo birazimvye mbega wewe abayeho gute ni caki nyene tugaruka handi nyene mbega ahembwa ngahe agakoresha ngahe none uhembwa nka $3000 gael hamuka bufise ama dépenses ya 4000 none urumva $3000 deja yaheze uri muri mois igihumbi ico gihumbi peut-être ufasha muri carte de crédit utazi n'igihe uzoja kuriha ico gihumbi none urumva uzoshubaho ubuzima bw'amadeni bihe byose urumva je no vuga yuko abantu bashaka kugaruka ego bashaka kuba bahari ariko nkubimbwiye nuko iyo umuntu ashatse kugaruka mu gihugu niko peut-être ababona yuko akarusho semyo kwaza ngaha ariko kuri jewe ndavuga ko yari opportunité nziza yuko ngenda hariye kuko uko mbayeho uno munsi uko biri kose iyo nari kuba ndino ntivyari gukunda oya kuko umva salaire zo ngatwe turazizi ariko vraiment hari akarusho gatandukanye bivanye n'ubuzima n'ingene ubuzima bwazimvye basanga kuri ya salaire nyene 6 mois une année urumva oya hari akarusho vraiment hari akarusho kandi ndabishimira Imana hari akarusho hari byizo uruvuga ati Imana ndagushima yeje ntaba muri Canada kabisa sha ndabona tari kugorana nyine oya novuga hari akarusho kubera jewe deja ndumuntu sanze nkunda kwikorera utuntu twanje kuko ndibuka umva aho nakora muri Panoramique après narakoze kuri Club du Lac narifise salon yanje ino mu Burundi urumva ico cyanyereka ko narifise uwo mutima wo gufasha cyangwa kwiteza imbere nama numva ko nshaka ko utuntu twanje kandi kenshi uko utuntu twawe burya iyo utanguye bari make ariko uko bigenda biragira gute bigenda birevuriwa umva rero jewe sino hava nja muri abo bantu bandi antuka ndabishima kandi biranezera ko uno munsi nkabandi muri Canada kuko ari ubwenge bwinshi narahuye ntari fise ino kwishure abagenzi ikibano urumva na objectif yanje bien sûr yaramfashije kugira ngo ushobore gutera ku ntambwe ngeze aujourd'hui ugumugabo kintu cyitereke objectif mbega umuntu ari bujumbura yifuza kuja kuba muri Canada ashobore ko réussir kujana objectif ugumugira ko cyane ivuze objectif ushatse kuvuga iki ni jya numbero twumvisanzwe cyangwa nawe urafise ukundi kuntu ugomba kubimutaho je urumva je ufite nk'ivino nari mfise deja nari nzi ico ngiye kwiga sinari nzi byo kwideclare byose nabimenye hari me uko shaka ku buzima bwanje shaka kubutegura muri kazoza antuka nari mfise ide mais bien sûr urumva uragira ivyifuzo ukagira ama plan mais Imana nayo gashira imindi migambi yayo ariko nari mfise umugambi yuko ninaronka opportunité yo kwiga nzoja kwiga kandi ubumenyi nzokura ku ishuri nzoshobora kugifashisha ngufashisha abandi kandi nkashimira Imana ko nabishoboye ashobora ko narashoboye kuronka opportunité nkajya ku ishuri nkayiga nkaheza mais aussi ubwo bumenyi bwanye nkashobora kubusangiza abandi kwiga no gukora sivyo tumenyere ngaha cyane mu Burundi ariko hariya birabakundira ndakene kumenya biba vyoroshe c'est pas facile na gatonye bikoreye c'est pas facile kuko ndibuka ryo iminsi wasanga mfise amakuru ndiko ndasindira mu ishure ko yuko urumva c'était pas facile usanga hari ama assignment urumva muri telefone il faut ko shiramo ama iminsi menya ati aujourd'hui mfise amakuru aya mfise assignment za gutanga devoir nza gutanga aya masaha biki urumva byose bivanze n'akazi urumva niba vyoroshe ariko birashoboka yego bikomeza kwindi point idasanzwe kwigukora muri Canada bari kintu coroshe
oya ntivyoroshe na gatonya antwa je ntivyanyoroheye c'était pas vraiment ntivyari vyoroshe ariko ndibuka ndi kwishure ariko sanga ndi muri classe mvuye ku kazi ndiko ndasinzira muri classe mu professeur ari imbere peut-être dans 2 jours c'est même na examen ariko ndiko ndisinzira kuko riki ndarushe sinagiye amasaha kwiye ariko nteguza kuba ndi muri ko kugira nshobore kwiga ugasanga ndi ku kazi ndafise devoir ugasanga ufite kubera yuko vyari vyinshi urumva kwiga gukora nawe ucu vyumva en même temps 40 heures kwiga 40 heures gukora ugasanga il faut que nshira ama devoir muri telefone kugira ngo ziranyibutsa ati dans 2 semaines ufise devoir dans 2 semaines ayo examen urumva nkabaho ubwo buzima kubera yuko ndavuga ati byose nteguza kubikora kandi byose nteguza kubironkera umwanya kandi vyarashobotse umwanya mba numva ari ikintu gikomeye hari abantu baba basigaye Bujumbura babona umenga rimwe na rimwe umuntu ashitse hanze arabikawushije yahinduye umutima kubera responsibility zahindutse nawe ntivyagushikira ugasanga aba mu bimwagendana cabagenzi b'abakobwa bariko aridoga ngo hana gusha nukuri kwimana ngo Germaine nakitubona vyagushikira nawe ego byaranshikira ni kubera gusa nyene urumva gaye uri ngaha uwundi ari hariya muri Canada amasaha 1 d'abord amasaha amwe ego 2 hari gusanga umuntu ashaka kuvugisha peut-être nawe ufise juste nka 30 minutes urumva kugira ubisigurira umuntu ugasanga hari abantu batayibona neza ariko birashoboka ko ushobora kuvugana n'umuntu ari ngaha kuko hari abagenzi nasize ngaha tukivugana n'ubu après 7 ans tukira abagenzi ariko rero n'abandi nyene usanga nyene communication iracitse bivanye n'umwanya wawe n'umwanya wabo n'ukuri muvugana ugasanga ntibishobotse ko mubandanye bwa bugenzi umva ego kujya abakunzi batorera mu mubindi n'abagenzi nibohera mu telefone yawe kwindi point dasanzwe uriko tubwira ibiri bikomeye Germaine nuko rero urabandanyije ariko mba nkene kumenya uwashitse y'urugwaruka hari urugwaruka rwa petit bava ngaba bafise imitima myiza bafise ingeso nziza ariko bashitse hari ugaje usanga ko tumumva ku yandi ma histoire ngo umupeti gwasiga afata amadroge umupeti gwasiga anywa inzoga nyinshi wowe wagiye ukiri muto ndakene kumenya mbega uherereye uhora ubibona nimba uhora ubibona wowe wagwanye navyo gutegura ntibigushikire ego nkuko nabivuze avant ufite byose bivana na entourage urumva iyo ushitse ahantu ukaburi mushasha ikintu cambere nukuhiga ukiga terrain urumva ukiga ukaraba mbega bimeze gute mbega bakubwira kuko hari ushitseyo umva beaucoup des informations quand même en tout cas urumva ugasanga ujya kubwiye umva kira muntu wese akubwira ivyo ashaka me wewe nka wewe Gaël il faut kucuraba ati mbega nibiki jewe shaka gukurikirana nibiki shaka kuzobandanya urumva umwaje ngo tugende mu kabare tugende kunywa itabi tugende hewe urumogi hariya anye ni c'est légal urumva urema n'amategeko ego vrai urumva wowe uvuga ati ko rwemeye n'amategeko kangende urumva uzonwa rimwe kabiri gatatu uzocubijamo genre ucugumayo donc urumva ni vya bindi nyene wowe ugiye hariya abagenzi bagukikuje mbega muganira ibiki mbega bagutwara muja mu biki urumva kuko tureke no muri Canada mu Buganda none ntitubizi twese no mu Burundi byatanguye no mu Burundi kera dufize ikinyobwa cyitwa boost imagine urumva kera ndibuka nkiri mu Buganda ngiye kwiga mu Buganda barabwira mama uwo mwana wawe utwaye hariya azoza ari kirara azozamena agarutse ndi umukobwa mwiza kandi sinigeze uko nagiye niko nagarutse urumva rero je pense bivana n'umuntu n'amaprincipe yiwe ego ko tubwira ibintu nk'ivyo aba ari ibintu bikomeye cyane birashika muba mwabibundikazi mbega iyo mubonye umwana yaje ameze neza mukabona ko arahinduka niki kintu mukora kugira ngo uwo murundi mirundi biri ntatakaze akaranga kibona cyane ko niyo barundi bejo nibwo Burundi bwejo jewe nibaza uyu muntu ubonye umuntu yahindutse mukamuzinanya ko uri proche yiwe ukumwegera ukamubwira nahatovyemera canke iyo bive mugwa nabi ariko kameme wamubwiye ati ko uri muri ino bintu ni vyiza ko wigenze ko ugiriki ukamubwira nk'umuntu uri proche yiwe emera umva umuntu mudafitani ubucuti gasha aho umubona juste uko ukabona ari mu bindi bintu wo havuja kumwegera ngo urumva bica bigorana hari wavuze ngo trop de liberté izana libertinage natwe tubivuga uko liberté vomira hari muri Canada ico kimwe kirahari ariko urumva iyo liberté yawe uyikoresha gute urumva ushitse hari ukavuga ati ash liberté irahari reka nikore ivyo ugomba ivyo rero wifuza cyangwa ushaka kujamwe uzobona nuzenya
ingaruka yabyo cyari ngaho nyene ibihugu byinshi byateye imbere kubera aba diaspora harimo za Singapore za Chine n'ahandi bafashe ugwaruka rumwe ruja kwiga ruraza rubumenye mu gihugu ruratera imbere urundi ruja guca amafaranga rurazana amadevize hama barakora bariyungunganya ndakeneye kumenya wewe nk'umurundi asanzwe muri diaspora ya Canada ndakeneye kumenya n'u Burundi twizere diaspora yacu kugiye guhindura ubuzima bwo basigaye ngaha uravya uherereye jewe nihereye ko nibaza yuko ku bintu vyerekeye genre vyo guteza imbere igihugu d'abord n'umutima uwo muntu abafise umutima w'igihugu uko uvuga ifise umutima w'igihugu nta kintu kimwe kidashoboka kandi ndavye abarundi turi hariya bamwe baratanguye deje imigambi ngaha nanje nkaba ndumwe muri bo urumva uvuga ati urabizanye mais aussi ntubizanye juste kubizana mais abandi bashobore babandi babiri batatu bari muhira bicaye bashobore kugira ikintu kigira gute kibafasha bareke kwicara muri telefone canke barindira amamape n'ibiki byose urumva genre ikintu gishobora kubakura muhira kikaba hakazi urumva rero abarundi b'umutima canke bafise bakunda igihugu cabo baraza bamwe baraje abandi bariko bazana imigambi yabo ngaho kugira ngo bashobore guteza abandi imbere turi mu gihe tubona hari ugwaruka rwinshi riko rurava ngaha ruja hanze Canada no mwakira abantu benshi bantu b'Imana je ngira ngo ubu natsitaye umuzi ugaje kubwira ati mpore arapeta ko dukwirigana ubu baje kwiga abandi baje basanzwe imiryango tukeneye kubona ba Germaine benshi muri Canada akora iki kugira ngo ageraho ugeze cyangwa naharenge cyazo ciza cyane mbajije je ribaza nukumviriza impanuro kandi ugiye ahantu ukagerageza kwiga akarere pana gushika ibintu byose ni ukoshaka kubijana navyo donc ukiga akarere ukiga terrain ukabona ati ahantu hameze gute mbega no haba gute mbega ni bande bambwira ibintu vyiza ni bande bambwira ibintu bibi kameme ivyo ubimenye ukamenya uwuganiriza n'utaganiriza canke ukamenya uwo wumviriza n'utumviriza byo gufasha niko numva no gisigura kamenyo wumviriza n'utumviriza kumva umugenza akubwiye ati ngo tugende ngaha ivyo bintu biza bikazo kugira nabi muri future kuri ko bijamo ariko ari abapeta avuga ati jewe nimba nakoreye ico gihumbi harimo ibiyeri nkeneye amezi abiri nkeneye harimo kuriha ibiki ndabona ko vyose nshoboye gusatisfaire amabezo yiwanje ugasanga akubise nk'indwi yose adakora ivyo namo navyumvise muri Canada naho najayo navyonzi kuko urumva ico nibaza ko ntocishurako navyonzi turi ngaho nyene hari umuntu avuga ati je ndavye amahera afise mbere ejo sinzosonza ngo muri conge ashobora kwiruhukira bega iyo umupeta avuye ngaho afise umutima avuga ati jewe ndaje kugira ngo mpindure ubuzima bwanje bwa famille mpindure ubuzima bw'abazonkomokako ntibazo wewe nanje nkuko nabaye birakunda ko atera imbere muri Canada birashoboka cyane kuko sinshaka kubivuga cyane cumenga ndiko ndishima ariko birashoboka jewe narashoboye kugendayo ndi umwana muto cyane kandi narashoboye gufasha umuryango wanje yego narashoboye gufasha abo tuvukana ubu bose bamerewe neza vraiment antukana rumwe yidoga sigura ngo nimba naragiyeyo après 7 ans nkashobora kubona nafashije umuryango wanje kuri kabandi batobikora ni vya bindi nyene ni objectif ni objectif bigaruka ni igiki kintu cakujanye wagiye hariya kugira ibirori wagiye genre kwiryohera canke wagiye kwiteza imbere uteza imbere n'umuryango urumva birashoboka birashoboka nuko turakeneye yuko Burundi Rwanda butera imbere gusuma mbere naho bugeze urashitse ngaha mu gihugu nyuma y'imyaka 7 naka kantu we nk'umu diaspora ari ngaha mu gihugu ubona twe bugwaruka natwe turi ngaha twokora kugira ngo no seulement twiteze imbere mais aussi muzogaruke musanga natwe duvise ingazi turiko hama tuze tubandanya iyo semo twese duvise aho duhurira je nibaza ni kudakengera ico ushoboye gukora mu mwanya uri ngaha kora ikintu cyose kuko jewe kugira ngeze aho ngeze aujourd'hui nuko ntigeze nkengera akazi gato nakora ukumva ako gato nakora kama kandi umva yabaye nka connection fait isigura ngo iyo nari gukengera ya restaurant natanguriya sinari kuba ngeze aho ngeze uno munsi byimviro fise uno munsi navyo nari kuba mfise ariko kubera navuze ati nzoja gukora I will go and work
and I did it. So ni kudakengera ico kintu cyose ahantu ushobora kuja gukora ntuhakengera hakore kuko ntuzejo nyene bizogenda. Hari abapeti bava ngaho Bujumbura bavuga ati jewe sinokubura nakimosha ariko ashitse hari ugasanga yabikoze muri dusanzwe dufise akantu gukengera akazi kuko ngo nakabantu bo hasi canke nagaki akura amaze gutembera amahanga batubwiye ko ubuzi buto buto aribwo nabwo nyene butunga abantu hanze umuntu akabaho neza. Bega iyo ngorane twe natugaruka tuba dusigaye ngaha ntirimwe mu bituma iterambere ry'iwacu ridashobora gushikaho ryategerezwa. Urumva deje umaze gukingira akazi ngo kagiye gushaka gakora none est-ce que la question nakazi canke question ni wowe ushaka umushahara? Urumva deje umaze gukingira akazi gatonya urumva naho no guha kanini yo cuguma wimvira amahera wo kwimvira ati kuva aho uri ariko ushobore gukora. Donc urumva rero nibaza ko ni ngorane cyane kumva two dukengera akazi gatonya twatundi nyene duke baguhembuka dukengera. Kuko urumva nikora nyene umuntu ati atavyumvira neza ariko bugiye kenshi ugikora akazi gato ugatangurira ngaho bega abantu baza kwakira n'abantu ki n'abantu bameze gute ushaka kwakira umuntu neza ugasanga niwe aguhaye connection aguhaye ahandi kandi naje niko vyangendeye. Nico gituma rero je nabambwira aba jeune kirazira gukengera akazi kintu cyose ushoboye gukora umuntu ahubwira ati ingongaha ukore uburakora n'imisinga genda uko ntuzi hariya ingene Imana nayo iza kuguhezage ushike ku yindi ntambwe kandi Imana nayo ntikunda abantu badakora. Imana ntikunda abantu badakora ushaka gukorera muri biho gusa urumva mu Burundi antuka na 10 ans udikubita na 20 ans twaba twabonye abantu bagiye muri Canada bakamara imyaka nyuma kagaruka mu gihugu bamwe mu interview bavuga bati uyu bamwirukanye ngo uyu bamfatanye drogue ngo nta muntu yava muri Canada ngo agaruke mu Burundi ngo ntaki nkuko tuko turabona benshi bava ngaha mu gihugu bagenda muri Canada. Ego bambwiye ngo je basi mfise stress hari yareka nze kwiruhukira. Nivyo hariya murafise stress? C'est pas juste hariya ronga hazira hari. Je nibaza ivyo kugaruka ino mu gihugu cawe c'amavukiro ukaza kuhaba. Hariya abantu baza bien sûr nkuko bivuze ko hariya vyanse. None hariya udashaka gukora n'amahera ukorera ukayatwara mu bintu bitaza atakamaro biza kukumarira. Urumva nyene ucuguma ukorera muri mwa ariko amahera ukorera ugashobora kuyafata neza ukiteza imbere uzoshobora kubaho. Alors abantu bagaruka ino baje kubino hari abazi no bazana imigambi bagaza guteza igihugu imbere bakazavuga ati jewe antuka imyaka mazi burayira kwiye ubu ndashaka gutaha akaza kwiteza imbere ino akaza guha abandi akazi kandi ico ni ikintu ciza kuko urumva akazana n'ubumenyi yakuye hari akabuzana ngaha. Urumva n'abandi baza nyene juste ko kwera yuko hari vyaranse ntahe nta kundi urumva bivana n'umuntu. None hari umuntu yambwiye ngo twebwe tujya hanze kurondera amahera none ugaruka uva hanze usiga amahera gute? None amahera warayaronse uri ni igiki kintu cyo gutuma utagaruka iwanyu ntaho fa bimaze wararonse amahera ifo gutaha muhira yego. Tuguma duse n'abasozera Germaine hari abantu bakora dukurikirana bari muri Canada utabona muramutse bamwita Gahebera Heroique Mani muhezagire cyane gose we n'umuryango wiwe kandi nawe wambwiye ngo ntimuzinanye uzomumere yamba nzomubwira nzomurondera ndabaramuze uzobona umutipa afise amaso nkagwa gasore nkayi wanje ntarashavu urabibona nawe kwindi mpfomi idasanzwe nike kintu cyari kintu tofa ngaho tutavuze abadukurikiranye bari ngaha mu Burundi abariko muri Canada muri no mwanya ko turaba basigara niki muri kino kiganiro twayaze. Okay jewe ikintu novuga canke noherezako nuko vraiment abarundi bariko barava ngaha aba jeune abantu abajene bakora vanga bagenda hariya ni bagende bazana ubumenyi bagende biyige ni bagende juste ugende ucuryoherwa wibagira iwanyu wibagira wabusize urumva bagende bigi ubumenyi babuzanye ngaha ane dufashe nabandi twiteze imbere nkuko bindi bihugu tuzi za Nigeria zande diaspora niyo yukirafasha unuzenya ibihugu vyabo donc natwe birashoboka birashoboka kandi birashoboka ko tubikora kandi nashaka gutera nakamo abarundi bari muri Canada canke Etats-Unis canke hehe nituza n'imitahe duteza abandi imbere duteza igihugu cacu imbere ega tutagiteje imbere ninde azobikora ni twebwe harabatiye ngo baca bajya amahera yabo ni twebwe ntivyorosha ariko birashoboka nkuko nabitangwe ndabivuga nituza n'imitahe yacu tuze twubaka amazu twubake ama Walmart ama alimentation meza urumva birashoboka
ego nuko uvuze amajambo meza cyane merci niki kintu cyagikino tuzovanga tutavuze kintu cyari tugiye tutavuze ndagushimi yego nandi ndagushimi wampaye ikiganiro kandi nari ndavyifuza cyane kuza gupartager ubumenyi noba mfise ndabupartage avec les autres kugira ngo nabandi bashobore ntibatinye abandi bumvise kuja iburaya umenga like it's something that you can actually just be scared about ariko ntibatinye baze bakore ariko ntibibagire iwabo kora abandi bagenda hariye baca ntibibagire iwanyu ugaruke ego bikomeza kuyindi poem dasa turamutse Edmond kuyindi poem dasa umushinga nawe wanyu z'umwumpere yambu cyane yego reka nabashimire nizere ko ari ikintu mwasigaranye gikomeye reka nabashimire ndabashimira mu byo murimo gutambara mugaza mbisubira nagwaze ku mwana y'umuturuka kuri buka juste gala cadre from our like black man pendo camera umusaza ndavuga tumukabandira bizavyo tukuru mu biri bye bye cha la vista ula ushilo mushilo hoshla none